rero ndibuka yuko muri secondaire niga ku ishuri nigeze kuba ndi muri groupe biblique ndavuga ibintu ku mwana yari ngaho yaje gusenga mu nyuma ndababara mu mutima kuko numva umenga na expose byari ibintu byo arambira ati ivyo bintu wavuze nivyo mugana bivugiye mu maso ya bose uwo mwana ca ntangura kubona ingene bariko baramustigmatiza canke bariko baramushira ku ruhande bamwiyumvira nabi mu nyuma birambabaza muri Bibiliya hari amajambo tudashobora kwapika naho yanditse muri Bibiliya kubera yuko aba bantu ahantu bari bashitse uburyo bayatahura yatahuga uko nyene ubu par exemple sinoba nkivuga ngo mana kakujya Dawidi asenga akavuga ngo umpe kugendera mu maraso y'abansi banje ubu ntavyo noba nkivuga kuko bisezerano turimo no kuvuga ko Imana itwigisha gukunda abansi bacu kandi biri muri Bibiliya kandi byose biri muri Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga umwana w'Imana la plupart y'ibintu abantu baharira nivyo vya mbere mu ijambo ry'Imana bidakenewe nukuvuga yuko tugomba twicare turiko turaharira ivyo ukungene wambara aho twotanguye tuvuga ivyo ukungene umutima wawe umeze jewe example nageze gura n'umuntu akavuga ubutumwa ndahagaranda mwumviriza narambaye ikabutura yari umugore asharagarara arantuka ndavuga no kumenga umuntu reka avuga ubutumwa nayisanze gutukana sukuno usacangirukako aranyirukako uracoze muri film ambaye impuzu nk'iyo avuga none ndamugize iki nk'ubu nashinge ndamuvugisha bige bintu sinzi ko ari ikintu bifise bivugako eske turi sanse kubumviriza kubera ko hari gihe bavuga ubu batubiraho tuja mu muriro twese niyo nkuru bazana misi yose canke je sinzi ari gihe bamenga bafise aga problème depressif akagura nantu ndakabona na ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo ndabahaye mwiriwe mwaramutse abakunzi bose ba Vibes abantu badukurikirana aho muri hose nizere ko ari amahoro mu miryango yanyu aho muko muratura muri ahantu huguriye kino kiganiro yiswate bari mu modoka bari mu miryango wawe nimburi ku kazi katwizere ko uguwe neza mu vyi wawe jewe nitwa Ozira Koze ku bantu baravyisha nuko cyangwa ku bantu basanzwe batanzi ndabibwiye hanyuma iyi ni Vibes iri kuri YouTube iri kuri Facebook Instagram hose turifuza ko mudukurikirana kubera ko dukoresha zose kandi twifuza ko zose zishobora kuba ari amaraso akurikiranwa kugira dushobora kugira intege zo kuba gushikiriza ibintu byinshi bitandukanye uyu munsi rero ndikumwe n'umutumire mwubahwa mukozi w'Imana abenshi baramuzi surtout abajene cyane baramuzi ndikumwe n'umuntu muvuga butumwa akongera akaba uvugishwa niko babita prophète no prophète uvugishwa n'Imana muvugishwa ni Prophète Evrard sinagaye no reka ndeke kumuvuga banze baramutse d'abord hama turabandanya atuganirize bamumenye ko bakisi tumubona mu bikorane muri église soit ariko afasha abajene mugabo hariho byinshi abantu batamuzi ko n'umujene marié mugabo ndatanga gukora kwa by'Imana kiri muto akiri umujene tubona kuri bakuru usanga ari abapapa mama bakuze ariko bitangiye akiri muto hari bisho bifuza bifuza kumumenya ko niyo mpamvu twamutumiye tuganire haba hari n'ibindi biza kumenya mu nyuma surprise abateguriye donc ndabasaba kuja hafi niba ugure kino kiganiro ukagira igo cyo kugura kino kiganiro ntugiskipinge canke ngo uce ukirabe ku ntango ngo uce ugiheba kibandanya kubera ko kiraza kugufasha ndisiyo kiza kugufasha kaje cyane mukozi w'Imana murakoze cyane nanje ngomba gufata akakanya shimira Vibes n'abandi bari baradukurikira nkuko yabivuze amazina nage nyene yavuze uyu munsi tukuba turi muri kino kiganiro kumbure kugira ngo tugire ico tumenyesha twongere dusangire n'abari baradukurikirana ivyerekeranye kumbure nuko mukungene Imana ishobora guhamagara abantu n'ubwo dushobora kwizera ivy'Imana yatuvuze ko kubishobora gushika yego. Okay, entretien kiri muri wiwe. Amona nicaye ubona ko nari bisobanura Vibes ndi mu rugo iwiwe yanyakiriye madame se hari mugabo tukuze ko nawe nyina azobona kino kiganiro turamura mu kije gose. Evrard
apotre mabane ndakomagara Evrard ko nshaka duhere kuri Evrard wa kera atari apotre yarameze gute bugana bwari bumeze gute est-ce que hari abana bakurira mu miryango ikijijwe bagakora bafise zangiso zo kuvuga ubutumwa cyangwa ugasanga umwana avukiye mu muryango wa pastor usanga kuze umwana kubagana cyane mbega wowe byarimeze gute abavyeyi bakijijwe canke waravyirondere wenyene murakoze cyane mvuka mu muryango w'abana batanu nkavuka mu Kinanira mu gisagara ca Bujumbura hanyuma uburyo nagiye kumenya Imana abavyeyi banje bose bo tuvukana nta numwe novuga yari bwagira ubwo buntu bwo kwakira agakiza ariko novuga ko nshima Imana kuko ari jewe vyatanguriye ko nakijijwe mfise imyaka 14 benshi barashobora kuca bavuga bati tanguye adolescence ntanguye adolescence ntanguye kubona uko abandi basore n'inkumi bigenza mugabe imbere yaho nari nsanzwe mfise inyota gusenga Imana novuga ko mu gicapo ciwanje nabona yuko ntegeje amashuri mato ushobora kuzocanja kumbure mu seminari kugira ngo ushobore gukurikirana inyigisho z'ivy'Imana mugabo niraba nkavuga nti Imana yoshobora gukoresha umuntu ameze nkuko kwiwanje rero ku myaka 14 niho novuga nafata ingingo yo kuvuga noshobora gushinga intayamvuga nti kame kuri ku myaka 14 narahinduye ubuzima ndatangura kumva icyo Imana hanyuma biheraho Imana igenda irankuza buke biciye mu nyigisho z'abantu bari bahari batwigisha kugeza uyu munsi. Wavuze ko washaka kuja mu seminari wari mu katolika mbere? Yego. Imbere ko kuzwa umwana ameze gute? Umwana kubagana cyangwa umwana yitonda mu busanzwe? Novuga ko navukiye mu muryango aho bakuru banje bakunda umuziki bari plus of artiste gutamba n'ibindi mugabo ivyo jewe sinigeze ndabyinjiramo cyane novuga ko nakuze mfise ikibazo cyuko ndi timide niko novuga ntubahuka kuvuga cyane ntari wa muntu ashobora kuvuga mu bantu benshi ivyo rero bikaca bituma mera nk'umuntu afise amasoni mu kibano havugana n'abantu benshi cyane mugabo sinovuga nari ntekereje uko abantu bashobora kubona hanze ntekereje mugabo nari mfise ico kibazo cyuko ntinya kuvuga mu bantu kuko niyumva umenga nta simfise donc c'est nta cuvuga ufise wobwira abantu wovugira mu bantu cyane kakanu ko kutiyemera yuko ushobora kugira ico bwira abantu okay hama maze gukizwa umva ko wakijijwe uri mu muryango utaramenya Yesu utarakira Yesu babyakire gute mu muryango ntabwo ati uyu mwana adolescence mufatiye mu gukizwa ego ndibuka yuko maze kwizera akizwa ico gihe umuryango ntibashobora kuvyakira kuko bose twasenga ahantu hamwe bose bari bafite ukungene bazi Imana nanje urumva bavuga bati nubuto buriko buramufata nukubirabira hafi ndibuka ko umuvyeyi wanje hageze igihe aravuga ati reka nondera umuntu yize psychology andabire yuko umwana vyose bigenda neza kuko yanyumva ko umure ndiko ndasenga mwijoro akumva ndiko ndasenga cyane akavuga ati none uyu muntu ijoro ryose rihatswe guhera ararasenga ashobora kuba afise ikibazo urumva ntibashoboye kubitahura muri abo harabo twaza turavugana mugabo inyuma yaho uyu munsi ndashobora gushima Imana yuko abavyeyi banje bose bakiriye Imana bakiriye agakiza abo tuvukana bose bakaba baramaze kwakira agakiza ariko ubwa mbere nta numwe yabitahura umaze gukizwa rero warakijijwe c'est vrai twese turakizwa ariko iyo ingabire yo kuvugishwa yaje gute est-ce que ntibatanguye ubikora abantu kora bavuga ngo nta mugivugishwa yimegwe wabo mu muryango bo byakire gute duhi ntahi wawe kora ko turavuga nta mugivugishwa yimegwe wabo ariko uvuye umengana umugani mugabo nkawe nk'umuntu byabaye ko surtout uri no mu muryango utakijijwe byari bimeze gute nkimara gukizwa bwa mbere novuga sino hava mvuga yuko namenye ivy'Imana yampamagariye ariho nkikizwa narabandanije nja gusenga abigisha bijambo ry'Imana bakadusigurira mugabo
naho nari ntangwe kuvuga ubutumwa hari ukuntu nyine abo muvukana bavuga ati ari kujya umuntu arababwira ibintu mukavyemera bose ntibavyumva ntibabitahura mugabo buke abantu bakaza barababwira bati burya ujya muntu hari ibintu avuga vyo none novuga natandukanya ibice bibiri igice cya mbere cyuko nimenye nk'umwana w'Imana n'ikindi gice cyo kumenya icyo Imana yampamagariye muri ivyo bintu maze kumenya icyo Imana yampamagariye sinovuga yuko kuri iyo myaka 14 nashotse menya ivyo Imana yampamagariye kujya adolescence kujya ihaba umuntu agashuha cyangwa umuntu kujya bose bigenda no mu Mana hari igihe biba ibintu bisa nk'ivyo nyene kumva ushaka kuvuga ubutumwa ahantu hose kumva hari ibintu udatahura ariko nagize Imana ndonka abantu bankurira bashobora kunyigisha novuga ko nagiye kumenya ko Imana yampamagariye mu ngabire yo kwigisha ijambo ry'Imana nico mwahereje ko no kuvugishwa benshi ntibakunda kubitahura nagiye kubimenya maze gushikana mu myaka 16 17 niho natangura kubona by'ukuri navyumva umukozi w'Imana aje ahantu ariko arasengesha aravuga ati hari ikintu numva ashaka kukubwira mu bintu Imana yaguhamagariye Imana yaraguhamagariye igikorwa cyo kuvuga ubutumwa cyo kwigisha ijambo ry'Imana mugabo kandi Imana yaraguhamagariye igikorwa cyo kuvugishwa ico gihe ntabyo natahura nawe nyine yaraheje kuvugishwa deje uwo muntu nawe nyine yaraheje kuvugishwa kandi jewe nanje uko nabikora narashobora kuronka amajambo avuye ku Mana canke Imana igashobora kunganiriza ibintu kubw'abantu muga sinarinzi ko vyitwa gutyo sinarinzi ko vyitwa gutyo hanyuma maze kubimbwira ndibuka yuko mu bantu nabibwiye naranabibwiye n'abavyeyi ndavuga ati hari ibintu umuntu yambwiye kuko nari nkiri muto hanyuma ngenda kubimenya mugabo igice kinini novuga cyangoye kwari kumenya ingene umuntu ajana niyo ngabire canke ashobora kwigishwa muri iyo ngabire kuko nta benshi bari bahari bashobora kwigisha abantu mu buryo bumeze gutyo kugeza uyu munsi bon jewe ndara amafilme menshi sur ma imagination ibintu nk'ivyo hari abantu batabitahura sinzi kumara muri amafilme y'umuntu abasoma pouvoir atarayiteze biramuperturba muri we akiyumvira nzo bikora gute est-ce que comment je vais gérer ça ça ndabikora mu buryo bubi surtout mu gihe vy'Imana n'umusaba bw'itonzi bwinshi nyene izindi pouvoir ukironka iyo ngabire cyangwa kimenya ko ufise ingabire yo kuvugishwa niki cyahindutse muri wewe novuga yuko nanje ubwa mbere ndashobora kuraba inyuma nkabona ko ari amakosa menshi nakoze amakosa nakoze nayahe n'amakosa yo kwibaza yuko ibintu byose mbonye guhumiriza amaso ukabona ari ukuvugishwa canke mvuze ati turicaranye na Ozi ndumvise ikintu nkaca ndakivuga ubwo nyene cyangwa umuntu wese numvise ko ikintu kuvuga basi ivyo wumvise byose naho abari ivy'Imana nta sagesse nari bwagire yo kugira ngo nshobore kubipartager abandi rero novuga yuko ikintu cakora ku buzima bwanje cyane ni novuga uburyo ndashobora kuba ndahantu nkatangura peut-être nkabona ivyo abandi bantu batari ko barabona canke turi kumwe nkabona sinkiri ko ndakubona ndiko ndabona ikindi kintu peut-être sinyene live muri kumwe kumuranga turi kumwe gucya hanyuma nabibona hama nkabivuga rero ndibuka yuko pako nyingene vyagiye biragenda ikintu kimwe nshobora nakoze amakosa menshi niko novuga umuntu ariko arakora amakosa kandi hariyo nabamwe nshobora kubona no munsi bari kubagendera muri ayo makosa yuko si vyose Imana ikubwiye utegerezwa kuvuga hariho ivyo Imana ivuga kugira ngo tubisengere uwo muntu adakeneye kubimenya niyo Imana ibikubwiye birasaba ubwenge bw'Imana kugira ngo ushobore kubikomunika uwo muntu rero ndibuka yuko muri secondaire niga ku ishuri nigeze kuba ndi muri groupe biblique ndavuga ibintu ku mwana yari ngaho yaje gusenga mu nyuma ndababara mu mutima kuko numva umenga na expose byari ibintu vyo arambira ati ivyo bintu wavuze n'ivyo mugana bivugiye mu maso ya bose uwo mwana ca ntangura kubona ingene bariko baramustigmatiza canke bariko baramushira ku ruhande bamwiyumvira nabi mu nyuma birambabaza ariho natanguye kuvuga nti ndagomba umuntu yonyigisha ingene nshobora gufata bino bintu kugira ngo sinzohave nibaza ko ndiko nkorera Imana fume niko ndatsitaza abantu yego wow hari ikintu bakunda kuvuga
nagyumvise uko nyene ati hari igihe abantu bibaza ko ugiye gusenga cyane ariho ingorane ziba zigira zigabanuke ngo par contre ziba zigira zibe nyinshi kubera ko satani ntagwanya abantu badakizwa, agwanya abantu bakijijwe, agwanya abantu bamurondera. Nk'ico gihe umaze gukizwa sinzi urashobora kuba n'ubu kubera ko n'ubu urasenga cyane umukozi w'Imana, ni zihe ntambara wagwanye gose ukavuga ati mana byabona nuko nyene komengo bigira bincange? Icambere cyabaye kubera nari mu myaka y'abandi bajene byaratumye ngira perturbation mu kungene niga kwishuri kuko udashobora gusobanura umwanya wo kwiga, umwanya wo gusenga, kandi ivyo bishikira abajene benshi cyane. Ikindi kintu novuga canshikiye kandi cambabaje cyane nukungene ntashotse menya inyigisho z'ukuri. Ni ukuvuga ko hariho ivyo nibaza ko ari ukuri nkasanga sivyo, nkasanga umuntu yigishije ikintu kuko narahano mvuga nti ikintu cyose numvise ntegerezwa kugikora, nkasanga mu vyo banyigishije harimwo ibitari vyo, ncamba ahantu mvuga ati none n'ivyahe bitari vyo, hanyuma canumva umenga ndagiye muri confusion. Haragera igihe numva umenga none mbega nzobandanya, birantera ikibazo mu mutima. Haragera n'igihe aho mbona abajene twari kumwe benshi bariko barasubira inyuma, babihevye, bamwe bari mu bambwiye ijambo ry'Imana, mu bambwiye ubutumwa, ndavuga nti ntangura kumva ubwoba, ndavuga nti nanje reka ndindire kumbure nanje nihashika nkabivamwo, peut-être bizonshikira. Canumva mfise ubwoba bwinshi cyane, ariko intambara nagize cyane niyo kumenya ico twokwita message. Ni giki ijambo ry'Imana, ni giki bisigura iki kwigisha ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya umuntu arashobora kuyigisha atariko arigisha ijambo ry'Imana. Rero mu nyigisho nyinshi turonka hari igihe abantu batwumviriza canke bumviriza abakozi b'Imana benshi akakura ibibazo byinshi gusumba uko yohakura inyishu nyinshi. Hari ikintu uvuze gutandukanya inyigisho zitari zo n'inyigisho zitari nziza n'inyigisho zo. Ni gute umuntu atandukanya inyigisho nziza n'izo n'izitari zo? Kubera ko tw'abakozi b'Imana turabumviriza kumva nyene nabo umuntu w'Imana yamusize amavuta n'umuntu w'Imana yamusize imbere yacu kugira ngo atwigishe, ugasanga ibyo avuze byose byagiriye uko nyene. Umva sinzi ifite uko umuntu abaragira mwe yaragushobora kumwigisha ati ibintu yasize kuvuga iki, je usanga cakiriye ukundi cyangwa undi nawe cakiriye ukundi. Ni gute umuntu yomenya rero gutandukanya inyigisho? Kubera ko Bibiliya ni iri vaste, kandi kujya hari amagirize bashini kuni niko abantu bayitahura gutandukanya. Bagatahura ko ari gusenga samedi gusa, kandi bayuke muri Bibiliya nabo nyene. Abandi ati baje bati tubitahura nyene ni Bibiliya nimwe ni nka twe dusoma. Ni gute rero umuntu yomenya le message y'ukuri ivuye nyene ku Mana? Ko nibaza kuja mu mutangaro ejambo rivuye ku Mana, message Imana ibigira itangere ni yihe? Umuntu yitahura gute? Harakantu ngomba mpereko mu nyemere ndakavuge, wari kuravuga ingene bigisha ijambo ry'Imana ugasanga abantu bavyakira ukuntu gutandukanye, kandi ryavuze umuntu. Bibiliya ni gitabo canditswe n'abantu bahumekewe n'Imana, 100% Imana kandi 100% umuntu. Shatse kuvuga iki? Muri Bibiliya harimo ijambo Imana yavuze, hakabaho n'insiguro umuntu yatahuye. Ico gituma ubona muri Bibiliya hari amajambo tudashobora kwaplika naho yanditse muri Bibiliya, kubera yuko aba bantu ahantu bari bashitse uburyo bayatahura yatahuga uko nyene. Ubu par exemple sinoba nkivuga ngo Mana kakujya Dawidi asenga akavuga ngo umpe kugendera mu maraso y'abansi banje, ubu ntavyo noba nkivuga kuko bisezerano turimo no kuvuga ko Imana itwigisha gukunda abansi bacu, kandi biri muri Bibiliya, kandi byose biri muri Bibiliya. Rero ikintu kigora abantu no kumenya gutandukanya ingene Bibiliya igabuye. Turi hehe twebwe uyu munsi? Umuntu yigisha ishengero, umuntu yigisha ijambo ry'Imana, tugeze mu kihe gihe? Mbega bica bisigura yuko isezerano rya kera turita haba na gato. Rero aho ngomba guhera na Bibiliya ni ijambo canke Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ikintu kimwe gusa. Ijambo ry'Imana rivuga umwana w'Imana.
ijambo ry'Imana kuva mu itanguriro gushika muri apocalypse. Ijambo ry'Imana ikintu cyose riba riko riravuga, riba riko riravuga umwana w'Imana, Kristo Yesu, ukuza kwa Kristo Yesu. Imana ntivuga kujya kenshi dukunda kujana tukavuga tuti akira mariage. Imana muri Bibiliya n'igihe Imana iri kiraduha ivyanditswe vyerekanye na mariage, ijambo ry'Imana cyarivuga ngo ivyo ndabivuze kubw'ishengero. Donc ni igicapo c'ishengero na Kristo Yesu. Rero umuntu yigisha ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ritegerezwa kuba rishira hejuru y'Imana ishira hejuru. Ico naco nuko Imana ishira hejuru y'ishurirwa ry'umwana wawe. Ijambo ry'Imana ritegerezwa kuba ryereka umuntu yuko uri mu mwijima, utegerezwa kuza mu bwami bw'umuco. Umuntu wigisha ijambo ry'Imana ntakwiye gucira urubanza abantu bataramenya Imana, kuko na Yesu aravuga ngo sinaje gucira urubanza bari mu isi, sivyo? Abakwiye kuja ahantu abereka inzira y'Imana, sivyo? Nukuvuga ko umuntu wese yigisha aca urubanza ntariko avuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Ubwo si ubutumwa bwiza. Akarorero nk'ubu noguha ni nk'ubu ntibikabe nk'ubu woba ugwaye par exemple, hamuka bujyanye mu bitaro nkaca ndakubwira nti ndagufitiye inkuru nziza, mu minsi 3 uzopfa, ndashugenda mu ijoro. Iyo wewe yakira inkuru nziza cyangwa uvuga ati uyu muntu ni ahubwo niyo minsi 3 niyohera wocufa. Mukumva yuko wewe aho hantu inkuru nziza ukeneye ni gukura aho hantu, si kubwira ingene ugwaye kuko warabusanzwe bizi kugwaye. Nanje nkavuga ni uzokumva abantu benshi bavuga hozi ngo bajya abantu ntibigisha ngo ibintu byo kwihana, ngo ntibavuga icyaha. Umuntu ari mu cyaha nawe nyine arazi ko ari mu cyaha, ko arafise conscience, arafise conscience. Amakuru adafise nukunge nasohoka aho hantu. Rero nanje nkavuga ni abigisha b'ijambo ry'Imana barakwiye kwerekana yuko iyo umuntu ari mu cyaha ntashoboye kwikiza, arakeneye Imana. Muga ntiducira urubanza umuntu ari mu vyaha, kuko Imana naho yankicyaha irakunda umunyavyaha. Urumva? Rero ijambo ry'Imana tumenya ko ari ryo ryari rishira hejuru Kristo Yesu. Centre y'ijambo ry'Imana ni Kristo Yesu. Nta kindi tugomba kumenya atari Kristo Yesu. Hanyuma rero muri uwo Kristo Yesu niho hatekeye ivyo bindi bintu vyose dukeneye. Ibi byo mu buzima busanzwe bizanana no kwakira uwo Kristo Yesu. Mugabe inyigisho itegerezwa kuba itumbereye Kristo Yesu. Voilà, apôtre, nibera bishika mu gasanga urukora harira n'abandi ba pasteur. Parce que Bibiliya nkuko bivuze wofise ukuntu uri kurayisigura, n'undi afise ukuntu ayisigura. Abagenzi bacu muri Panta bavuga ko kwambara ipantaro ari icaha, gusiga ibintu mu mishatsi ari icaha, harabandi bavuga ko kumwa umushatsi ari icaha. Kandi je bose ndabatahura ko byose bafise hano babikura muri Bibiliya. Kuko birivuga ko kizira ko umugore akata imishatsi yose nza hariyo amaverse bivugamwo. Ariko ugasanga bamwe babitahuye uku, abandi babitahuye uku. Iyo rero mpuye na bagenzi wawe ntibirashika mugahura, ugasanga umwaka kugira ati wewe tukanzo cyane na muto, twa tubimaze imyaka myinshi, bitahura unye gasanga harabayeho guharira. Mu myaka novuga ko maze ndiko ndakorera Imana, ndamaze kumva nanje abari ko baraharira. Mugabo sindigera mparira n'umupastori n'umwe, kubera yuko la plupart y'ibintu abantu baharira nivyo vya mbere mu ijambo ry'Imana bidakenewe. Nukuvuga yuko tugomba twicare turiko turaharira ivyo ukungene wambara, aho twotanguye tuvuga ivyo ukungene umutima wawe umeze, kuko Imana yifuza naho mu mutima. Rero murashavuga ati none mu mutima hameze nabi, nukuvuga ko ugenda wambaye ubusa. Si ivyo mvuze yuko impinduka ya mbere itangurira mu mutima. Bavuga bati twebwe dusenga kuwa gatandatu, muga kameme barasenga. Abandi bakavuga ati twebwe dusenga kuwa Mungu, muga kameme barasenga. Rero hari utuntu mu ijambo ry'Imana mvuga nti tuno tuntu ntituturenga. N'akantu kambere kavuga ko agakiza, eske turahurira yuko agakiza kakigwa biciye muri Kristo Yesu, hama umuntu akakakira biciye mu kwizera. Ico nimba twese tucemeranya no kuvuga ko turajeje guha abantu ikizobatuma baja mu ijuru, sivyo? Icya kabiri, mbega turemera yuko agakiza katanzwe ku buntu, ataca Imana idusaba atari ukwizera gusa. Mbega ivyo turavyemeranya. Rero
iyo hageze guharira ijambo ry'Imana Yesu ntiyadutumye guharira Yesu yadutumye kubaka umubiri wa Kristo Yesu uko wowe ubitahura n'ingene ndabitahura bigabuye mu mico ibiri ngoma ndakoreka icyo abantu baharira icyo abantu baharira ko nukuri kuri hejuru nukuri kuri hafi akarorero ku mwana akiri mutoya hajye umwana akiri mutoya atanguye kugenda yavura arashobora kuba yibaza yuko abantu ari uko nyene bagenda kuko ni umwana muto kandi namwe ntaco mumugira mugabo uko akura aragera igihe akavuga ati none kumega ni jeje nyine ngendesha reka nanje ndabigana rero ntiwohava uvuga ati mbega uwo mwana ni kimuga kubera atariko aratambuka ukuri agezemwo kumwereka yuko yiyapwiya ku maguru n'amaboko muga amaze gukura ivyo bintu bigahinduka natwe hozi arashobora kuba azi ikintu kiri hejuru y'iconze je naco ndashikamo ingorane nuko dushaka koblije abantu gutahura ivyo twebwe twatahuye canke kuboblija kubafosa kugendera mu rugezo twebwe dushitsemo alors que nabo ntibarahashika je ni navyigana bizomvuna alors que wewe ubirimwo akana kibikora cyangwa ubikore nabi yego antwe turahano bako barubaka ninkumva ibintu biko biravugiramo mu twihanganire bara amakarate masasho sanga baguma bubaka umwanya wose pasteur umaze imyaka ingahe uri pasteur quand on est un pasteur qui est jeune qui est muto ça fait combien de temps aho novuga ko aho natanguye kwa pasteur ari gihe peut-être nagira ordination yari muri 2014 2015 sivyo mugabo vya bindi siniko ndavuga vya bindi byo kumuntu akijijwe aciye mibarabara avuga ati pastor ararenganye nibaza ko kuva ico gihe ariho novuga ko natiwe ibanga ryo kurongora abantu canke kupatirwa muri ministère kugeza uyu munsi nyakindwi mugabo urumva ko watanguye sikibazo hari abantu barabigize abagimana mwe barabara bage abantu parfois c'est vrai iyo ni Imana yamurungitse kuvuga ubutumwa mu ahantu bari abantu bakora ivyaha n'ubu no twize ko barakora mugabo hari gihe batwefreye bakatwa dutera ubwoba jewe exemple nageze gura n'umuntu akavuga ubutumwa ndahagaranda mwumviriza narambaye ikabutura yari umugore asharagarara arantuka no kumenga umuntu ariko avuga ubutumwa n'isanze gutukana suko no usacanyirukako aranyirukako urachoze muri filime impuzu nkiyo avuga none ndamugize iki nk'ubu nashinge ndamuvugisha dige bintu sinzi ko ari ikintu bifise bivuga ko eske turi sanse kubumviriza kubera ko ari gihe bavuga ubu batubiraho tuja mu muriro twese niyo nkuru bazana misi yose canke je sinzi ari gihe bamenga bafise aga problème depressif akagura nantu ndakabona na ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo bafise ishaka ry'Imana ariko babuze ukumenya arafise ishaka turapresse yuko yumvise ishaka ry'Imana ryo kuva muhira akaja kuvuga ubutumwa mibarabara ico ni ikintu ciza cyane mugaba ahantu abantu bakunda kugorerwa cyane ni message ntuje gushwana n'abantu mibarabara Yesu ntiyagutumye gushwana n'abantu no kuvuga yuko uri kuravuga ubutumwa bwiza warenganya umuntu uri kurabwira utangura kuraba ivyo yambaye sivyo peu importe ivyo yambaye peu importe ukunge na meze mwigisha amazohindura inyambaro yowe yagenda kwa muganga akavuga ati je abantu sinumva ingene bameze rabi ingene bagwara none wabiriza waruzi kugiye kwa muganga wasanga abantu bameze gute rero bajya abantu kuba bavuga ubutumwa mibarabara si bibi mugabo message batanga rimwe na rimwe irashobora kuba mbi ijambo ry'Imana rivuga ngo kubura ukunda Imana yakunze abari mwisi no kuvuga ko umuntu atangwe kwigisha ijambo ry'Imana yerekana urukundo rw'Imana kuko kugira neza kw'Imana niko gukwega abantu kukwihana ukungena Imana gutuma wihana ntibanza kugushira kw'ibihano kugira ngo wihane Imana ikwereka kangahe gukunda hamukaca wiraba ukavuga uti none jewe kw'Imana inkunda gutya hama nkaba ndiko ndabaho buno buzima vyukuri ndakwiye guhindukirira Imana rero abantu bari mibarabara bariko baravuga ubutumwa bwiza ubutumwa jewe numva nobaha mugira neza kugira ishaka ry'Imana ryo kuvuga ubutumwa bwiza Imana ibahezagire ariko kandi murabe message muri ko muratanga kuko umuntu ahari hose uri kuramwagiriza
twese turafise abagenzi bama bagukundana ntukeneye no kubabona ariko wa unda kumviriza akavuga ati ibyo bintu byaragushikiye turumva ko ari ibintu bibi mugabo reka turabingene tuzobigenza rero Imana ntikondana abana b'abantu ijambo ry'Imana rivuga ngo nta rubanza ruri kubari muri Kristo Yesu Imana nticira urubanza abana b'abantu kuko uwo muntu uri kuracira urubanza nimba atarakizwa kuko tugiye hajya mibarabara nanje noneho uhagarara gutya arashobora kumbwira ati wowe nturakizwa wa munyavyaha mu kuvuga yuko mu maso nyene kamubaza kubereke ntakijije ko wambaye ipantaro y'jeans umupastor ambaye jeans umupastor ambaye jeans cyane bambara costume umwanya wose urumva kuko costume kwa muyambaye kuzuba nk'iryo ni kibazo uravyumva rero abantu barakwiye kumva yuko bagiye kuvuga ubutumwa ntugiye kuvuga abantu ugiye kuvuga Imana vuga Imana kuko igikorwa cy'umubivyi mu ijambo ry'Imana ari ukubiba vuga ijambo ry'Imana hama ntuhave wishira muri cya kibanza cy'Imana cyo guhindura abantu ku nguvu wahejeje kuvuga muhemu yarazogaruka kuri bo hanyuma abahindure ikibazo nuko tugomba kuvuga tugasha dushaka tuhave tubahindure si twebwe duhindura abantu ni Imana ihindura abantu aho kantu mega bagasubira yego si twebwe duhindura abantu ni Imana ihindura abantu twebwe turavuga hama Imana igakurikira ya majambo twavuga kugira ihindura umuntu kandi hari igihe umuntu akubwira ubutumwa akaba ari wagusubiza wo gukora ibibi kora ko araja gucira imanzwa none jewe ndanze gucira imanza abandi reka nigu miliyoni canke kumbe byavuye kuri wowe message yawe itanze nabi tuma ubandanye umushamu cyake nogo ari imwe aho kukimukura kuko message ibaye mbi igica nivyo ari gukiza urabona ngo mvuga akantu kamwe nawe utakambajije abantu benshi barakunda kuvuga ngo urabona ngo dufise abavugishwe b'ibinyoma benshi hari abavugishwe b'ibinyoma abantu baratinya abavugishwe b'ibinyoma ndazi ko hari abavugishwe b'ibinyoma mugabo hariho n'abavugishwa bukuru mugabo jewe ikintu ntinya sinovuga ko ndagitinya ikintu mbonamwo danger cyane gose sumuvugishwa binyoma niya kubwira ibintu akakubesha kugiye kuronka akazi ntukaronke uzovuga ati yarambeshe mugabo umuntu ateye ubwoba sumuvugishwa binyoma umuntu ateye ubwoba n'umwigisha binyoma ushiri imbere abantu babiri umwe yigisha ikinyoma uwundi avugishwa ibinyoma umuntu akwiye gutinywa cyane n'umuntu yigisha ibinyoma kuko ivyo bintu yigisha nibwo buzima abantu baca baja kubaho kandi nabo bagenda barabutransmeta abandi gasanga ikinyama kiragwiriye ahantu hose urabibona nukuvuga ko ca mpindura ingene mbana n'abantu alors ko umuvugishwa amenze navyo ni bibi mugabo uravuga ati urira bukavuga ati yambeshe sivyo mugabo umuntu yigishije nabi ahejeje gukohompa toute une génération uzogenda wibaza ko ari ivyo uvyigisha abana bawe bibaza ko ari ivyo kugeza igihe umunsi uzovuga ati finalement vya bintu nigishwa ntivyari ivyo navyo biraba kandi kugira bikuvemwo ikibazo problem baheraziho pasteur église yavuga ko église iri mu église afite abajene benshi urigereza gusaba abajene bagaragaza ko mu bintu vyabo barabatahura bakufata nk'umugenzi kubera iki abajene cyane kubera iki abajene cyane imbere ko ntangura igikorwa novuga ko umuntu wese arafise ukungena Imana imyereka ndevita gukoresha amaterma mwamwe kuko abantu bashobora bariko baradukurikirana hariho bamwe batahura gose ivyo ndiko ndavuga ariko ngomba kuvugira hagati na hagati kugira ngo na wawe ndavyumvise ubwa mbere ashobore kubitahura igihe Imana ishira igikorwa ku mutima wanje Imana yanyeretse ico gicakumye cyaba jeune benshi abantu bakiri bato benshi bari bashonje Imana hahandi nabona ibihumbi n'ibihumbi by'abantu muga nkabona n'abantu bakiri bato bafise inyota n'inzara y'Imana hanyuma ndavuga nti kumbure abo nibo bantu Imana ishobora kuba yarantumye mugabo nk'uko biri nta shengero ry'abajene gusa harimo n'abakuze harimo n'abandi bose Imana dutumye kwigisha abantu bose ikintu ca mbere Imana yanyeretse canke sinovuga ngo Imana yanyeretse ikintu ca mbere Imana yashize ku mutima kwari ukungene niravye ndikunda kura mu buzima bw'Imana nsanga ikintu gituma umujene abandanya canke abiheba kiva mu kungene bamucira urubanza haba muri quartier canke mw'ishengero urubanza rugwisha umukristo si urubanza rwo hanze y'ishengero urubanza rw'indani wa mujene agikizwa
atarakomera neza mu mana ikibazo nuko twibaza yuko umuntu yakijijwe no munsi ejo twiteze kubona umuntu acaciye ku mupastori mugabo hariyo processus ariko arakura nabo nyene hama ndabona ukungene bashobora kuja gukora amakosa ni mu musicien ntiyagikizwa aracavuza muri karaoke aracavuza ahantu henshi cyane yikenereye amahera kumbure peut-être no mwishingiro ntayo bari kubaramuha akeneye kubaho hanyuma bagaca mushira imbere y'abantu bagaca bavuga yuko bamuciye mu ishengero umujene akaca babara akaca avuga ati none ishengero rintaye ninde yosubira kuntora mugabo ikintu Imana yatwigishije ni ukwihanganira abadakomeye ndazi imvugo yabo turicarana tukaganira bose baje bafise ukungene nyene bameze mugabo iyo jewe utumbereye urushengero ukaba uje kwiga ijambo ry'Imana nta ngorane mfise niyo mvuye n'ukungene nza gusubirayo igikuru ni ese urashobora kumva umwanya nkabikubwira rero benshi baje batangura kuza barahinduka kuko turatahura yuko muri abo bakiri bato Imana yabahamagaye uburyo butandukanye ico baba bakeneye ni umuntu ashobora kubatahura vision z'aba jeune urashobora kuzumviriza ukavuga ati mbega baki ibintu ariko aravuga nibiki par exemple n'abavyeyi benshi ubu barafise ikibazo c'abajene abana babo bariko barakura araheza kwigisha akaca kubwira ati ngomba kwiga ibintu vya deco ukavuga ati ariko urumva ingene abantu batumwanya imyaka yose wize je narinzi kuzo mu docteur uzobiki ariko dukwiye gutahura yuko vision ikintu Imana yashize mu muntu ntidukwiye kukigwanya ahubwo dukwiye kugishigikira kugeza igihe cyashitse alors ikintu ntangura kuidentifier ni umujene araje gusenga ni he uri kuraja n'igiki Imana yaguhamagariye ushobora kugufasha iki mu vyo Imana yagushizemo kugira ngo ejo bizobe biriko birara hanyuma tumaze kuganira bakicara munsi y'ijambo ry'Imana turigisha ijambo ry'Imana cyane gose ahubwo ati banza wibagira ibindi byose kuko ntukeneye success ubwa mbere mu buzima ukeneye Imana itangiye success uzoronka amahera uzogira umuryango mwiza ariko ikintu gikomeye nuko ugira iyo Imana itanga amahera nuko ugira ubuzima bw'indani bamaze kugira ubuzima bw'indani ibintu byose barabikora Imana namwe murayishaka nuko muraraba kino kiganiro amen murakeneye kuyimenya ariyo mpamvu dushaka kujya kuri surprise nababwiye abateguriye shaka mu mwanya bari abivuga kora ko niwe bateguri hama mumva hano muronderera iyo Mana n'ukuntu naho muyisanga severe Imana ibahose mugabo ariyo hano avuga ati hano hantu iyo ndahaje nduva ko ndi post cyane y'Imana kurusha uko n'abandi handi hantu ego murakoze cyane nkuko nyene nejeje kubivuga Imana nta hantu na hamwe idashobora kubonekera kuko Imana irihishurira abantu rimwe na rimwe irihishurira n'abantu batari kubarayirondera ntibisaba ko uri kurayirondera turamaze kubona intahe z'abantu benshi batari banavyiyumvira mugabo bahuye n'Imana kandi nongera ntera intege abasanzwe bari kubarasenga niyo ndavuga ati ndafise inyota yo gusubira gusenga kumbure narabihevye nawe nyene birashoboka ko Imana ishobora kumuha ubwo buntu kimwe novuga muri introduction twavuze yuko ndi umupastori ndongo ishengero Imana ishimwe cyane ariko ndagomba umuntu wese ariko aranyumviriza nga icyambere yumva atahure yuko ico akeneye cyambere mu buzima bwose umupastori wa mbere asezwe amavuta n'Imana n'umupastori wa mbere yigisha ijambo ry'Imana ico ni cyambere idini ntaco tubivuga ko umuntu wese arashobora kumenya Imana ku giti ciwe hanyuma akaja mu ijuru ariko biba ngombwa yuko mvuga aho nsanzwe nkorera ibikorwa by'Imana ni kuri Avenue du Large salle yitwa Saint Jean Paul II niho dusanzwe dukorera ibikorwa by'Imana iminsi yose kuwa gatatu 17h hakaba na dimanche kuwa gatatu 17h n'ikirere saa 11 z'umugoroba okay 11 z'umugoroba irundi kiragoye Imana ishimwe cyane saa 11 z'umugoroba hama tukongera tugakorana kuwa Mungu niho dukorera dusanzwe dukorera ibikorwa by'Imana wowe uri kurankurikira kumbura ashobora kuvuga uti ndafite icyifuzo cyo kuzoza gusenga Imana iguhezagire uyundi nawe avuga ati nande nafise ishengero riri ruhande yanje gigisha ijambo ry'Imana naho nyene Imana iguhezagire cyane rero ikirushirije kuri ivyo ngomba gutumira buri muntu wese ko yoza kudufasha
gucelebra canke guhimbaza isabukuru ry'imyaka 6 iheze turiko turakora igikorwa c'Imana. Ni imyaka mike kuri bamwe, ni imyaka myinshi ku bandi, mugabo nibwira yuko intambwe yose umuntu atera mu buzima akwiye kwishima Imana. Bizoba ryari? Bizoba itariki 18, ukuvuga ku wa gatandatu, itariki 18 hagene kuri Saint Jean Paul. Tuzotangura sangapi? Tuzotangura saa 8 z'umugoroba. Hanyuma turafise abaririmbyi basanzwe bari ngaho bakora igikorwa c'Imana, Billy, umugwi wa Letea Sound, Victoria's Team, Chaos Team, imigwi twakiriye, abandi muzobabona mwahashitse, nibo tuzoba turi kumwe. Ariko turifuza yuko uzoza muri iryo sabukuru ridasanzwe. Urashobora kuba uriko urakurikirana ikiganiro peu importe aho uri, ukavuga uti nanjye nifuza kuja kubafasha guserebra iyo myaka 6. Murahawe kaze, kandi kirushirije nuko amabus hazoba hariho amabus yunguruza abantu ku buntu. Hanyuma kuri Facebook turabicisha ko kugira ngo abantu bazobone nimba bifuza kuza aho bus ishobora kubatora, kugira ngo biborohere gushika kandi bishobore kuborohera gusubira inyuma. Ayo mabisi asanzwe akora iminsi yose uko dukorana kwa Mungu. Ayo mabisi araboneka kugira ngo dushobore, hari abantu baza gusenga bashoboye kwirihira amahera ya bisi, hariho n'abandi badashobora kwirihira ayo mahera ya bisi, arabanyeshuri, natwe tukavuga tuti reka tubafashe kugira ngo bashobore kuja gusenga. Imana ibahezagire. Ego sinzi ko abantu baba batumvise neza adresse ubibutsa kugira ngo ntibaze bavuga ati ntitwabyumvise neza, ntibaze bagira witwa icitwazo. Ego reka ndabisubiremo, tuzohurira kuri Saint Jean Paul aho dusanzwe dukorera. Saint Jean Paul iri hehe? Ni Avenue du Large, abantu bazi King's Conference, ni imbere yaho. Ukuvuga ko adresse naho. Amasaha rero umuntu ariko aravuga ati none ivyo bintu bizotangura sangapi? Kuko bihere sangapi? Twifuza gutangura hakiri kare saa 8 niho tuzotangura kugira ngo 18h30 tube turiko turarangiza, hama abantu basubira mu miryango boroherwe gusubira mu miryango canke amabisi abashikane iyo baje bava hakiri kare. Imana ibahezagire cyane. Amen. Nta bandi bakozi Imana bazoba hari ibyo wenyene? Tuzoba turi kumwe n'abakozi b'Imana benshi cyane. Sino bavuga ngo ndabaheze, hari abakozi b'Imana benshi tuzoba turi kumwe, Pastor Stanley n'abandi bakozi b'Imana benshi cyane basanzwe bari muri kino gisagara cya Bujumbura, benshi. Abagenzi dusanzwe dukora ibikorwa by'Imana, twarabatumye kugira ngo baze badufashe, n'abandi benshi bazoba bahari. Bavyumva ko muze murondere y'Imana reka aravuga mu kanya. Amen. Ego j'espère ko umuntu yaravye kino kiganiro hari ikintu yakuye muri kino kiganiro kandi yifuza no kumenya byinshi, kumva byinshi. Ni mpamvu naje ndabatumiye, nanje nzoba mpari, nanzo bandi muze twige kubera ko turakeneye Imana abasha muri iyi si. Turayikeneye kubera ko ari ibintu biba byaducanze, mugabo ihari ikintervene. Reka ndagushimira gose ko watuganirije Pastor Prophète Evrard, kandi no ko watwakiye mu rugo wawe. Murakoze cyane, nanjye ndashaka kubashimira ko mwampaye kano karyo ko kugira ngo nshobore kuvuga, nshobore gushikiriza ivyo nashoboye gushikiriza ngaha no kugira ngo bishobore gushika ahandi. Mwakoze cyane, ndabashimiye cyane. Ntumiye abantu gukurikira ibiganiro bya sindabatumira basanzwe babikurikirana, abatarabikurikirana babanda bazi babikurikirana, ariko ndazi ko benshi basanzwe bakurikirana. Imana ibahezagire kandi namwe Imana ibagure mu buryo budasanzwe. Ibiganiro mukora bisohoke kino gihugu cy'u Burundi, Afrika, bifata isi yose, kandi Imana ikomeze igikorwa musanzwe murakora. Turakiriye migisha. Amen. Namwe ndayibasunikiye ko abantu badukurikirana muyakire. Reka rero tubashimire cyane kuba mwabanye natwe kuva ku ntango gushika ku mpera y'ikiganiro. Nizere ko utaskipinze vrai. Fuma basikira ama episode buga ukira ugiheze. Ngabo ndayivuza mu ndi kiganiro giheze, ariko nizere ko mwakiravye mwese. Abakiravye mwese mushama commentaire kugira mbone mwakiravye mwese. Hama nimba hari ibintu mwifuza kubaza ama commentaire, murashaka kubaza ama commentaire tuzobishura kugira ngo mutahukirwe gose n'ivyavuzwe. Ivyo ntatahuye nzo mundikira Pastor abibasigurire. Reka no kunda bashimye bivuye ku mutima, abo mutuba hafi mudukurikirana
muduterera ivyumviro canke mu bindi bintu tuba dukeneye. Imana ibahezagire cyane, turashimye cyane. Bye bye. Siren Vibes TV.